Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyegejwe ubutegetsi butabushaka ko mumenya, yose turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane y'ibiriko birabera mu bacungera umukuru w'igihugu c'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye, aho intambara yo mu bakomeye yatandukiriye ikagera no bamucungera Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bamwe biyita abandikuriyo abandi bakiyita aba Gervais Ndirakobuca abandi bakiyita aba Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ari intambara ikomeye cyane kandi ishobora gusiga isambuye Uburundi bwose, kuko biboneka neza ko ibiriko birabera mu nzego zicungera umutekano w'abakomeye biteye ubwoba. Umunsi ku munsi bakaba ariko barafatwa bagapfungwa. Turababwira intwazangabo zapfunzwe ndetse n'icyo zazize zisanzwe zicungera umukuru w'igihugu, ariko amasoko yacu akemeza ko ibintu bitoroshe ku kirimba c'umukuru w'igihugu, kuko bariko barategana imyereka kugira ngo bamwe bakuremwo abandi, kuko murazi neza ko hari abategetsi bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko bakabona batabigeraho mu gihe hari abamucungera umutekano bakiri ku ruhande rwiwe. Akaba ariyo mpamvu ibintu bikomeye cyane umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa mu gihugu c'u Burundi kubera intambara ikomeye cyane kandi iteye ubwoba iri kubera mu bategetsi bo ku rwego rwo hejuru bavuga ko bagomba kwikiza Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndayishimiye nawe akavuga ko agomba kubikiza kugira ngo agumye arongoye igihugu c'u Burundi, ariko nk'uko biboneka ndetse nk'uko abarundi babibona, barabona neza ko uyu mugambwe CNDD-FDD ataho ushobora gushikana igihugu c'u Burundi. Benshi bakemeza ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwo ntaho bwageza abarundi, akaba ariyo mpamvu bashigikira uwo ari we wose washaka kubutembagaza, ariko nanone bakabona ko atubutembagajwe n'umuntu uvuye muri CNDD-FDD n'ubundi ntacyo byabamarira, kuko bose ni ibisuma, ni abantu badashaka gukorera abenegihugu ahubwo bashaka gukorera akarwe gato cyane kamaze imyaka yababa 20 gapfukamye mu nda abarundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, aho tugiye kwibanda ku njyane zikomeye cyane ziriko ziraba hagati y'abategetsi zikaba zageze n'abacungera Perezida Evariste Ndayishimiye, tukaza no kugaruka ku byo biri guturukaho ndetse n'ico abarundi bashobora gukora muri no minsi mu gihe babona neza ko atabutegetsi bafise. Byose nyine mugiye kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Ico busabwa ronda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Intwazangabo zitatu zicungera umukuru w'igihugu zaraye zinjiye ibohero rikuru rya Mpimba. Ibintu ntibyifashe neza mu nzego zicungera Perezida Ndayishimiye, haba mu basirikare muri BCB, haba mu bapolisi muri APAI. Mu ntango z'ukwezi guheze kwa Mukakaro 2024 twarababwiye ko hahagaritswe intwazangabo zibiri zo muri BC, Liyetona Koloneli Eric Ndikumagenge na Majoro Bertrand Sindayi. Abo bagirijwe ko bibye amafaranga Perezida Mahamad Idriss Deby wa Chad yasigiye abasirikare bari bajejwe umutekano wiwe mu rugendo yaherukamwo mu Burundi. Amakuru yo kwizera yaraye atumenyesheje ko hari izindi ntwazangabo zitatu mu zicungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu zaraye zinjiye ibohero. Ntituraronka amazina yazo akwiye neza, ariko twamenye ko ari Colonel de Police Mary Chantal Munezero avuka mu ntara ya Bubanza, Colonel de Police Christiana Batazira Muganga avuka mu ntara ya Muyinga,
Major de Police Emile uvuka mu ntara ya Makamba. Izi ntwazangabo zose zegukira igipolisi kijejwe gucungera inzego APAI, zikaba kandi mu bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu. Ariko naho bavuga ko ari amafaranga ya Chad bariko barazira, benshi baremeza ko atari byo bari kuzira, ahubwo bariko barazira uko ushaka gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Izi ntwazangabo zose zegukira igipolisi kije gucungera inzego APAI, zikaba kandi mu bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu. Ariko nanone amakuru adushikira akemeza ko zari kuri misiyo yo gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Turamenya neza ico izo ntwazangabo zagirizwa, ariko abo twavuganye haba muri APAI canke Beseri bose batubwiye ko imyidogo ari myinshi cane mu bacungera umukuru w'igihugu. Bose twumvise bidogera abakuru bayo makambi General de Brigade de Police Alexandre Muyengera Batazira Manirax atwara APAI na General de Brigade Richard Banyankimbona Batazira Kirapanze atwara Bese. Birashoboka ko izi ntwazangabo zo muri APAI zoba ziriko zirazira amafaranga yatwawe yatanzwe na Perezida wa Chad Idriss Deby wa Chad. Ukwinubana mu nzego z'umutekano zikomeye. Amakuru adushikira aremeza ko ibintu byamaze kugera ku murindi ukomeye cyane, ku buryo mu minsi iri imbere n'amaraso ashobora gutangura guseseka, kuko biboneka neza ko abacungera umukuru w'igihugu bamaze kwigaburamo uturwi dutatu. Hakaba hari akarwi gashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, akandi kaba gashigikiye uwahoze ari umushikiranganji wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni afatikanije n'uwo musubirire General Gervais Ndirakobuca Batazira Ndakugarika, ndetse akandi karwi kakaba gashigikiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Ibi byose nibyo biriko biratera injyane zikomeye cyane muri abo bajejwe gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Akaba ariyo mpamvu umwanya uwo ari wose ushobora kumva inkuru itari nziza mu matwi y'abarundi, ariko nanone ku rundi ruhande igashobora kuba nziza ku bandi barundi barushe bagowe, ndetse babona ko igihe kigeze kugira ngo ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buhinduke. Ni inkuru tubandanya gukurikirana ico bikoze mu nzego nyinshi z'umutekano, cyane cyane mu nzego zijejwe iperereza no mu nzego zikomeye nk'izo zicungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Haraboneka ukwinubana gukomeye cyane. Abantu babaye muri izo nzego batizigiranye, bameze nk'abacunganye. Bamwe bakiyita abo kwa Ndayishimiye, abandi bakiyita Ndikuriyo, abandi bakayita Ndirakobuca, ndetse abandi bakiyita abo kwa Bunyoni. Abari muri izo nzego bakunze kutumenyesha ko abakorarayo basigaye bategana imyereka n'imitego kugira hagire abapfungwa n'abirukanwa muri izo nzego bagirijwe amakosa. Uwaronka amazina akwiye n'amafoto y'izi ntwazangabo za APAI zinjiye mu mpimbayo n'uwo menya neza icaha bashizwe ko bidusangiza. Gusa ntabwo byoroshe na gatoya, kuko biraboneka neza ko bimaze kugera ku murindi ukomeye cyane, kuko ibiriko birabera ku kirimba c'umukuru w'igihugu birateye ubwoba. Murazi impapuro zamagana Perezida Evariste Ndayishimiye, izo bita traque, zatoraguwe ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ibi ni ibintu bidasanzwe mu gihe ku kirimba c'umukuru w'igihugu haba hacunzwe neza cyane, kandi kaba hacunzwe n'abantu batandukanye bava mu nzego zitandukanye. Ni ukuvuga ko ibi bintu nta munyagihugu wabikoze, nta ndongozi yabikoze, ahubwo byakozwe n'abajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu, kuko nibo babasha kugira aho bagera hose ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ibi biriko biraba byo gufunga izi ntwazangabo nabyo birerekana umwijyane ndetse no guhangana no kuyinyurana biriko birabera muri CNDD-FDD, ariko bakabikora mu ruyere rukomeye cyane. Ico bikoze abarundi barakwiye kwitega byinshi, ndetse bakabona ko bakitegura, kuko mu minsi iri imbere akari inyuma nyene gahinda, kuko ibi biriko biraba ni intangiriro y'ikintu gikomeye cyane gishobora gusiga cyubatse Uburundi cyangwa se kibusenye burundu. Narirya abatari bake bemeza ko Uburundi bwamaze kwinjira mu manga, kandi ubu butakinariho, kuko nta murundi n'umwe ukifuza kuba mu Burundi kubera ibura ry'igitoro, ibura ry'amazi, ibura ry'agasukari, ndetse n'ibura ry'ibinyobwa bya Braludi
ndetse n'ibura ry'amafaranga y'agaciro. Ibi byose bigatuma abarundi sinzi batifuza kuba mu gihugu cabibarutse, ahubwo bagahitamo guhunga aho bajya kuba mu buzima bubi, ariko bakavuga ko aho kugira ngo bagume mu Burundi bapfuma bajya kubaho nabi mu bindi bihugu, kuko kubaho nabi mu Burundi ni bibi cane, bisumba cane uko waba uri hanze y'igihugu. Aho babogoye Uburundi bugira buzimangane bwose hakiri kare, baza kuzira ubusa. Aha abasirikare bacu ntibomera nka Traoré bakatubohora bakadukuraho intwaro y'agacinyizo ya Ndayishimiye. Bacunganye mu biki bananira gufata ingingo umurundi mwene wabo yishwe n'inzara. Iyo babahezayo bose ntaco bariko barafasha abarundi. Baravyibushe barya byinshi ntibashonje, aho rero barahaze. Abandi bishwe na kigoyi n'uruzuba barindiriye igitoro n'amabisi. Ahubwo nibategane rwose imyereka kuko nta kindi bashoboye. Birenda gutegana imyereka, abo bose barafise ururimi rubisagiye kandi bakoresha ibintu bikagenda neza. Bandanya uduhotoreza ayo makuru, ariko icyo dushize imbere nuko Ndayishimiye yokurwa ku butegetsi. Ubutema urwiwe bamutiza umuhoro, aho ntawubinjirira. Barazinanye nibagusorane kandi bamarane byiza, n'abadede batuvako. Ntawababara, ahubwo nabo bagenerali n'abafunge bose kuko ntaco bamaze, bananirwa no kuzana igitoro. Nico shimira Dede, ico kiri mu bituma nzotora Neva, naho n'ubundi amaze guta igihugu mu manga, kuko n'ubundi ntawuri muri CNDD-FDD ushobora gutabara igihugu, kuko iyoba abajenerali bahari bari bafise ijambo rya nyuma, Ndayishimiye ntiyakabaye agitwara igihugu, kuko yakaba yarakuwiwe ku butegetsi cera, kuko biraboneka neza ko byamunaniye gutwara igihugu. N'utaraba yabibona neza ko igihugu kigeze ahatemba. Nimureke kwinjira mu bitabaraba. Jewe nibaza ko guhana aribyo byiza batarabye ico urico, kandi ni naho igihugu gifata umurongo. Ariko bahana batahana, Ndayishimiye ntakenewe ku butegetsi kuko aramaze guta igihugu mu manga. Biriya Imana ntikora nk'abantu, nta kabuza Imana izahindura ibintu, amaze abarundi basubizwe umwidegembyo. Byaramarira mu gasho bose cyabamarira mu gasho bose izongegera, kuko nabo bari mu batupfukamye mu nda, ukagira yarabananiye kubikurako, bitwa ngo bagendana imbunda. Ico barindiriye bazokibona. Hari igihe intama izoteba ikakankama, maze Uburundi n'abarundi tukwigaranzura. Biboneka ibyo inkwamaraso bigumya bitwicira abacu n'ubuzima bugoye twibereyemo muri ino minsi. Ni ukuri aho Uburundi bugeze habi cane, bwari bukeneye abagabo bijunja n'ijambo kugira ngo batabare. Asha mu Burundi n'amabara gusa. Haje Melody baramufata baramufunga, bamwibye amahera yiwe. Haje perezida nawe baramwibye amahera yiwe. Ni ukuri Ndayishimiye ntaco ariko ararongora, nibamukure ko. Niyo mpamvu ubu abarundi turi mu bibazo bikomeye cane kandi biteye ubwoba, bikomoka ku butegetsi bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. None ari abasuma iyo badahanwa, naho wavuze yamuhe. Ni ukuri biraboneka neza ko CNDD-FDD aho igejeje igihugu ari habi cane, kandi bikaboneka neza ko kigeze ahatemba. Ni ukuri abarundi barakeneye umugabo w'ijunja n'ijambo ushobora kuza gutabara igihugu, kuko aho bigeze ni ukuri Imana nidutabare. Biraboneka neza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ntaco bukimariye abarundi, kandi bikaboneka neza ko aho Uburundi bugeze uyu munsi ari habi cane. Twari dukwiye indongozi ishira mu gaciro kugira ngo ize itabare abarundi n'Uburundi bwose. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije. Mu kandi kanya kari buze turaza tubaha amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko biravugwa mu bategetsi bahambaye cane bashaka kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye.